nk'akantu uvuze no muri etazini tuzoshikayo ya urazi ko hari abakiriya bahora batwandikira ugasanga bakoresheje nimero yo hanze sivyo za Swede za Suisse za etazini za Canada bakatwandikira juste batatuzi bakatubwira ko hari ibintu vyiza bifuza ko tubaronsa kandi tukabibaronsa kandi bikagenda neza no kuri vraiment kwizera Nonant TV vraiment big up sana Mungu awabariki. Ndabaramukije bibaye naho uherereye. Hello, hi, salut, ça va? I think you good. Mwese indimi zose ndabaramukije mwese, nibaza ko mukomeye cyane kandi mumeze neza. Oh guys, okay, ni mu gisagara ca Bujumbura, précisément muri Le Parisien. Ndi muri Le Parisien. Aho nagiye kuraba umusore abiciye bigatika mu gisagara ca Bujumbura. Guys, ni umusore ibintu ariko arakora, nibaza yuko nkuko umuntu atabizi uba ufise ikibazo kinini cyane. Nagiye kuraba umusore yitwa Gigi Fashion, n'umusore akora amalocation des habits pour les filles d'honneur. Guys, akora ibintu byo kwambika aba filles d'honneur, arambika aba mariés, arambika aba garçons d'honneur, arambika aba donc abantu bose ba marraine, arambika aba mariés, arambika abantu bose hommes femmes, kandi mwese muraronka ibintu vyiza, even n'abadofine babandi bahagarara imbere y'abageni murabizi. So guys, nagiye kumuraba hana akorera muri Le Parisien, ni muri 113 ni hakorera. Nibaza yuko mubizi hama nibaza yuko sinza kuvuga byinshi, sinza kurandira kandi cyane gose. Nibaza yuko mu mwanya arazagerageza kudusigurira atubwire muri make mu byo akora, kandi nibaza yuko ntimuza kurambirwa kubera ibintu akora ni ibintu byiza cyane, ntoro nk'ingende basigurira. Iyo yambitse abakobwa amalook yabo arahinduka, iyo yambitse even aba mariés amalook yabo arahinduka, afise amashugwe, afise ibintu vya etat civil, afise ibintu vyose bibaho bishoboka arabifise. So guys, nagiye kumuraba rero hana akorera, hama ndazi ko ndibaze ko ntimuza kurambirwa kwiganira cyacu kiza kuba kiryoshe cyane gose. Kimwe n'amasaha abakunzi bacu nkuko nabandi babwira no kugira share, mukagira subscribe, mukagira na partage, mukagira na like, vyose mukabinkorera nkuko nabandi bakore. Hama nimutange kuturaba tege turi ready ko amatozana ibintu vyiza kiza nanti ibintu duhengeshanya, turi ready kodana ibintu vyiza cyane kandi matiko turakunda cyane. Nigiki ariko arakora abantu benshi batari bazi, ndazi yuko ntimuza kurambirwa mu video yacu kubera aza kudusigurira ibi tandukanye. So guys, ahandi nkahabonye asiyanze bibiri guys, asiyanze bibiri hamwe turi harahambere aha naho na kabiri, kandi mabona yuko yateye imbere, yatanguriye hariya ubu nahageze nga. So ucubona yuko umuntu akora neza ategeza guca yavansa agatera imbere. So ntimurambirwe no kuturaba, ntimurambirwe no kumva yuko mwohagarika kuturaba. Turahishikiye kwa Gigi Fashion kugira dushobore kumenya byinshi bimuraba. Murakoze cyane bande mudukaragira, ndabakunda cyane abakunzi bacu. Ndasekora mu kandi nkuko nabibamenyesheje kare. Nagiye ku muntu witwa Gigi Fashion, mwabyumvise nkuko nashoboye kubabwira. N'umusore akorera mu gisagara ca Bujumbura, ari ibintu bya location, yambika abadamu, abakobwa, abapapa, abasore, donc abantu bose arabambika. So nkuko mwabibonye namushikiriye cyane Gigi Fashion nyezina, ndazi ko ari abasanze bamuze mu gisagara ca Bujumbura, mugaharo n'abandi batamuzi. So rero nagiye kumuraba, nibaze yuko murabona ko twahishikiye kandi tumusanze ari mu bikorwa, ari mu kazi. Ntiyari avyiteguriye bien sûr, nari mubwiye mugabo ndamuteye surprise ko ntiyari avyiteguriye. Rero tumusanze ari mu kazi, hama abakunzi bacu ndabinginze umuze kutugirira share, ndabasabye muzegira share, mugire partage, mugire byose. Okay, karibu cyane. Nitwa good, nitwa Gigi Fashion. Izina abavyeyi baba baguhaye naho norivuga ntimworimenya, ni benshi ntiborimenya ariko benshi bazi ku izina rya Gigi Fashion, ariko muri Gildas. Yeah, Gildas Gigi Fashion igiye ko vuba. Fashion igiye ko vuba. None Gildas nazina y'ikirundi vise ko tuzi kuri umurundi. Yeah, ego ndarifise, nitwa Kamana.
Okay guys, kugira ndonke iryo zina murabona umwanya bimfashe utagira jeme tuzohura. Yitwa Kamana Jedas, mugabo izina twese tuzi abakobwa bo mu gisagara cya Bujumbura tuzi yuko yitwa Gigi Fashion, niryo zina ryiwe. Okay, Gigi Fashion ni sawa, nibaza ko komeze neza. Ni mpore cyane. Arakomeye. Asha ni sawa gose vraiment. Akazi gute urarushe sesio kuva mu gitondo ndetse urarushe sana. Ewe dukeneye abageni bacu bagume babegwa dukora kuva mu gatondo gushika ku mugoroba. Okay, abakozi bacu uyu rero ni Gigi Fashion yako ndababwira kare. Mwabonye ibintu akora, andika nibaze ko murabona ahantu turi ahantu hari ibintu byinshi kandi nari nagerageje kubabwira afite ibibanza bibiri, hariho iki kiringa hari mubone ngo namakanzi gusa, hariho n'ibindi bihari harimo ibintu by'abafi d'honneur yambika abademoiselle d'honneur, akambika abagaso d'honneur bien sûr, arambika n'abamarraine vyose. None Gigi Fashion ntarandiriye kubaza ikibazo cya mbere, ibi bintu wabitanguye ryari? Kuko ndazi ko si ibintu utanguye mu mwaka wa 2020. Ibi bintu nitwe twabitanguje ngaha mu Burundi, turi mu bantu babitanguje babizanye, twararavye dusanga abageni bacu vraiment barabegwa mugabo ntibagira ababaherekeza. Rero ca turaraba turakreya ikintu gituma bashobora kubegwa kurushirizaho, hama mu nyuma turazana n'ibintu by'abageni. Vraiment n'ukuri ubunye ni sawa, kandi turizera yuko mu mwaka uza tuzorushirizaho gukora kurusha muri uwo mwaka, muri imyaka ihetse. Vraiment tubiteguriye kubazanira ibintu vyiza cyane. Mugute watangiye kuvyibati je ubuntu banogisha hamucaye bya précise matino canja muri Le Paris cyakuja mugute kuntu byanjemwo icambere na mbere narabikunda. Ni ibintu nari mfise mu maraso, narakunda kubona abantu baberewe, narakunda gucrea udustyle. Rero mu nyuma ndabona ko hakenewe ko ducrea utundi tuntu udustyle, umuntu tukamwambika kabegwa, umuntu tukamwambika par exemple ugasanga nk'umuntu turamwambisa ikanzu mugabo ugasanga turakeneye gushira ko akantu akabijya, tukashira ko tukamwambika nk'agashugwe mu mutwe, tukamwambika amabiju, ugasanga nk'ivyo bintu byose ni ibintu bitari bizwi, ntivyari bizwi ko demoiselle d'honneur ashobora gufata ishugwe, mugabo ubunye urabona ko demoiselle d'honneur ashobora kugenda yaberewe n'agashugwe mu kuboko. Rero vraiment ubunye ni ibintu twiyumviriye bivanye n'ukuntu umva ni ibintu biri mu maraso, kwanza ni ibintu biri mu maraso, hama ibintu vyari bindimwo, hama ndabishira habona, ndagaragaza ingabire yanje. Akaba ari muri ko murabona rero ngaha ibikorwa nkora. Niyo vraiment nico. Niziye ntambamye ukunda guhura muri kano kazi ko ndazi yuko nakazi katoroshe cyane ibintu vya location. Urakoze cyane kuri ico kibazo. Twebwe ikibazo intambanye dukunda guhura nazo n'abakiriya bashobora kudutwarira ibintu hama bagateba kubitugarukanira. Rero ndabizi n'abakiriya benshi baza gukurikirana kino kiganiro, hari abaza kuba basanzwe ari abakiriya banje, hariho n'abandi bashasha bazo kwiyongera kubera babonye ivyiza biharangwa. Rero je nagira nsabe abakiriya banje ko vraiment boza baragerageza bakabituzanira hakiri kare. Boza baragerageza bakabituzanira hakiri kare kubera urumva hariho turabibaha hama abandi barabikenera. Abandi barabikenera. Urumva iyumvire nk'umuntu yambaye arabegwa mugabo mu nyuma haraje uwundi arakeneye kagafoto yakabonye agaca bibura, niwumva ko abari atari. Rero mugabo gusa rero twosha dusaba ko uwaberewe no kuri vraiment dufashe yabereke n'abandi babegwe, tumuwe urumva abisubize kare, n'undi yabibonye iyo weekend azoze abirondere abisangeho. Vraiment turasavye ko yobo kubahiriza umwanya mugana y'ahandi. Vraiment abakiriya bacu turabakunda cyane kandi turabate bana nakubwiye ko tubateguriye aga promotion ka December. Jena Generine navyo waruzi ndagusavye ahubwo nawe uzocugira mariage. Harageze ko ngira mariage. Okay, gatuzize. Segira jena. Ego from nukuri ahubwo uzonyarutse.
Okay. nukuri vraiment turasavye abakiriya baze bagerageze barashikana ibintu ku mwanya dukore nk'abantu bari kubaja kure ya ego vraiment kandi ibiri imbere ni vyiza gose ni vyiza cyane. Guys nibaze ko muko muragerageza kumwumva Gigi Fashion ni wa wundi mwara mwumva hari umuntu yaravuga Gigi Fashion none ko ntamuzi. Okay mwamubonye uyu mutipe mubona hano musore kandi ntiyubatse bakobwa beza ntiyubatse vraiment zire ari kwisi twumvise ko wambika abakobwa twumvise ko wambika aba marié. Okay kubagabo naho bimeze gute? Turabambika amakostume meza apana amakostume uzi oya meza y'amakostume meza agezweho turabambika bakabegwa aba marié aba garçon d'honneur turakora n'ama service ku bantu bifuza abantu baserva turabatanga ku bantu batagira n'imiryango ugasanga arabuze aba fille d'honneur arabuze aba garçon d'honneur turashobora kubishira muri facture comme ça tukamuhana nabo ugacuma abakobwa tukamuhana n'aba garçon d'honneur turamuha impuzu tukamuha n'abazambara. Jeanne mu Burundi mukaba mutaratera imbere umusore ari ngaha hari ibintu bimwe mwabutse. Jeanne araguhaye n'abakobwa aguhaye kandi abakobwa beza vraiment beza cyane. Ndabinginze mwihutire kwa Gigi Fashion ndabasabye mwihute muze munyaruke. Okay twumvise yuko hari promotion wabivuze ntavyo narinzi je ni watubwiye promotion. Okay mbwirira abakunzi kugira shabaziga hari azi le 26 décembre mariage zihari ni nyinshi cyane. Kandi umenga naye kanzu izi kanzu umenga le 26 décembre ni nkeyi zisigaye ziri disponible. Muga ntacu tuzoba no mu zindi zizoza. Vraiment turabasabye ko boza turafise promotion ibintu byose twaragabanije ibiciro hariho ibintu bimwe twaragabanije ibiciro mugabo ubwiza bw'ibintu burongerekana. Rero nukuri turabasavye abakiriya bacu n'abandi banyaragase promotion itarabaherana. Umva nka James anniversaire yegereje udotuma wakabonye mbega happy birthday girl turafise na happy birthday queen turakwambika teni iri complet mbega hariho n'utuntu twa ma bride shower turabaha bakabegwa bakambara bavyita gusezera ubukumi ukabusezera ntibuze bugaruke kubera urumva bugarutse uri mu rugo ubwowe. Okay yo ikintu gitumye gishika ku mwanya hariho ibintu bikunda guteba mugabo turabitahura rimwe en fait turabona Gigi Fashion twambika abantu benshi batandukanye hariho nka Congo par exemple nko muri Congo turabambika abantu presque turambika ahantu henshi muri Congo. Rero hariho n'abantu twambika bari mu ntara za ruguru tukabambika ugasanga baberewe urashobora kuturungikira nk'amafoto nk'umuntu ari nka ruguru par exemple canke ari nko muri Congo ukuntu bakunze kubikora baturungikira amafoto yabo canke bakaturungikira amamezire yabo n'ivyo bashaka hama tukabaha konte bashirako amahera hama tugaca tubibarungikira ibintu neza. Kenshi ivyo bintu nivyo ukunda gusanga biteba gose kubera ugasanga mugurumva birumvikana biba vyagiye kure mugabo nabone aho batwumvira turabasavye bazoze baragira effort. Bakongomani mufanye effort. Bakongole ba Uvira tunawaomba vraiment mukwe munafanya haraka. Yo nshaka ndabasaba abakobwa bose mubwirane cyane abandi muse mariage muri janvier muri décembre abafise ama birthday abafise ama bride shower ama baby shower ibintu vyose birahari abafise état civil abafise amashurwe yo kubashira mu mutwe ikintu cyose kirahari abagabo abakobwa twizere ko n'abana nabone barimwo turafise ama costume rero no basaba yuko mwese guys ntihagire umuntu yitinya kwa Gigi Fashion ibintu byose birahari. Hama ntarandiriye tutanateje mu gigano cyacu mu gusozera nigikumva kugira abakunzi bawe ndibaze yuko ni benshi ufise abakunzi benshi vraiment ni benshi kuko hari n'abantu ngira ngo bambara amakanzu batatu kwa Gigi Fashion barahari bazibona bazambaye gusa nigikumva kugira abakunzi bawe ubabwira ati ibintu promotion bayumvise kwihari ubabwire n'ibindi bintu byiza witeze kubazanira. Turiteze
sinzi ukuntu novyita ibintu vyiza twiteze kubereka birahari. Birahari hariho nk'ibintu batarame dimwe turiko turi hari amayetide turiko turagira amayetide turiko turagira ku bintu bimwe kugira tuse tutangura umwaka twongereje ku ibintu amavuta vraiment amafi ibintu bisa neza ibintu bimeze neza nukuri vraiment jeco no babwira coco baze bishikire barabe bazobona ivyiza byinshi cyane bazobona ivyiza byinshi cyane tunatwa ndushobwe dukora turadukora kandi turakorera no kuri commande y'umukiriya kuri commande y'umukiriya turayikorera ko vraiment turayikorera akaza katubwira ico yifuza komsa tukakimuronsa nta kintu na kimwe cya location kwa Gigi Fashion kibuze byose birahari. Even nivyama ama events ibintu vy'amahema ibiki byose birahari amahema amatante vyose ikintu cyose cerekeye urubanza turakikuronsa kandi ku giciro kitavuna. Abantu banje bose ico no babwira gusa ni kimwe ndabakunda kandi Imana ibahezagire. Nikikiumba kushikiriza abakunzi bakwizera na TV. Abakunzi banje baba abakunzi banyu. Abakunzi banyu bakaba abakunzi banje. Kwizera 9 TV nukuri vraiment niho tubari inyuma tuzobaguma inyuma kandi nukuri vraiment big up sana. Bikore neza cyane. Ego vraiment na cyane Imana imbere. Na cyane ngo Imana imbere. Kuko twebwe ibikorwa byacu iminsi yose mu bikorwa dukora iminsi yose dushira Imana imbere kuko Imana niyo rugira byose. So rero kimwe numva ndabasaba ntimwibagire kugira share ntimwibagire kugira partage ntimwibagire gukora kugira ikiganiro gishobora gushikira abantu benshi abari mu gisagara cya Bujumbura abatari mu gisagara cya Bujumbura ko mufise yuko arambika n'abantu bari muri Congo even na Etats-Unis zoshikayo even na Canada zoshikayo ahantu hose kubera afise ivyumviro birashe cyane kandi ategeza gushitsa ibintu byo ahantu kure gose. Rero Gigi Fashion tugushimire cyane. Nukuri murakoze cyane murakoze numva no bashimira kuri iki kiganiro muduhaye turabashimiye cyane kandi hari akantu uvuze no muri Etats-Unis tuzoshikayo urazi ko hari abakiriya bahora batwandikira ugasanga bakoresheje nimero yo hanze sivyo za Swede za Suisse za Etats-Unis za Canada bakatwandikira juste batatuzi bakatubwira ko hari ibintu vyiza bifuza ko tubaronsa kandi tukabibaronsa kandi bikagenda neza nukuri vraiment kwizera 9 TV vraiment big up sana Mungu ababariki. Tubashimire cyane abakunzi bacu tubashimire gose hama kuri mikro yari Uwimana Aimé Sandrine nkuko vyama hama behind the camera yari David onda bikora neza cyane hama uwo twari kumwe ngamubonye Gigi Fashion 117 118 113. Okay nivyo mwumvise hama murakoze cyane ndabashimire cyane hama yari jewe undi yama adahengeshanya kubazana ibintu byiza cyane ntimwibagire kandi maze kumura abakunzi banje ngwanda babwira kuraba kwizana TV hama mugire share mugire partage subscribe ubwira kandi kunda rero cyane big up mugire umunsi mwiza umugoroba mwiza umwe wese ahuze yibonera amasaha uze yibonera turabakunda cyane karibu kandi ciao bye bye.